Musiri Champion TV. You are my champion. Reka ndabaramutse ndabifuriza ibihe byiza nongere ndabaramutse kandi ndabifuriza ubuzima bwiza amagara meza hama kandi no kugira aho muba mubahwe ndanihanganisha abantu mwese mubabaye abantu mugwaye abantu muri mu bihe runaka mwihangane cyane tu byose no gusenga marembe zibashirano indundi nkuko bisanzwe hama kandi iyi ni Musiri Champion TV for the rain neza cyane in town my name is nkuko bisanzwe uko wabyumvise hama kandi sinza kureza ko byishi ewana murabizi cyane murabizi muri abantu banje duhura umunsi ku wundi selector in a place in town on the road hama kandi mukamenya ngo turi kumwe na Disala ikigo gisanzwe kijejwe ibyo gufasha abantu bagiye bafise ubumuga butandukanye hama kandi ndabibutse yuko ufise ubumuga butandukanye twegere Disala kugira ngo tubigufashemo neza cyane dukorera mu Cibitoke ca Rugombo neza na neza ntago ukwiriye kwivuna urondera tu ahandi ushobora gukura umuntu ashobora kugufasha ubumuga bugiye butandukanye hama twegere tubigufashemo atagisabwe kugira ngo bigende neza murabona ko uyu munsi yinengeye kugirirwa amahigwe ndi kumwe n'umwe mu bantu araza kwivuga izina araza kubabwira ingene bimeze ariko fresh tunarababwiye ko nkomeza kubazanira ibintu bimeze neza nta kwidoga nta byo kuvuga ngo ibiki nibiki ko twese tubayeho kugira ngo tuze turaraba ingene dushobora kubigenza purampura hama kandi murazi yuko kugira subscribe hariya a droite uraraba hari aka notification kugira ngo ejo canke yeje bashizeho ikiganiro Musiri Champion TV kugira ngo gice kigushikira nuko niko bimeze hama umutumire wacu ndabona yaberewe ameze neza murabona yuko hasi ku mavi yiwe afise bible ameze neza cyane karibu cyane umeze neza cyane gose bakwitande yo yitwa Apotre Elia Apotre Elia Apotre bishatse gusigura iki Apotre ni gifaransa ariko mu kirundi ni ntumwa y'Imana aho nyene niho narishaka kuko ikiganiro abantu bariko barakiraba benshi bashobora ko bataze Apotre ico gisigura tegwe turakize mugabo urumva ntago twishira ku byo tuzi shira ko abandi nabo bashobora kuba batabizi Apotre Elia neza cyane Apotre Elia urakuze ego urakuze cyane neza cyane hama banza utwinjize mu gusenga kugira ngo kwanza tuce tuza ndakwibariza ibibazo senga Imana data mu izina rya Yesu Kristo umwana w'Imana nzima tugushimiye ingene ugira neza tugushimiye ubuntu bwa n'urukundo rwawe tugushimiye ko udushikanye amasaha turi bazima harabamaze kuva mu numubiri mugabo turi hano kuba umugambi wawe tukweretsera kandi tugiye kumara tuganira ijambo ryawe tuguteretse mu biganza byawe ikintu cyose koreka uwo mwanya ubaye natwe kandi iri jambo rigiye kuvuga hano canke ibiganiro uzocumva akoremwo inyishu z'ivyakene mu buzima bwiwe ndetse agwaye akire aboshwa bohoke utatahura ivy'imwema bitahura bicima ibiganiro ndetse senge n'abakozi b'ino radio bahumugisha Gwizina Yesu Kristo umwami wacu amen amen urakoze cyane asante sana nagushimire hama kandi wakoze kuba wageze hano mbaze ndagushimire kwanza kuba witavye ubutumire bwanje nani ndabashimiye ego cyane ego hama abantu benshi batari bakuzi musanze mukorera hehe aho dukorera kwa Cimana tumaze iminsi dukorera ku Mutakura kujya gatanu nimero 67 ariko tumaze iminsi tutaronka dukorera ku mvuzi ikibanza ikibanza twakoramo baragikeneye beneco ariko turiko turashakisha turondera ikibanza kindi neza cyane urakoze cyane hama Elia wavuze ngo nitwa Apotre Elia ego mu byo usanzwe ujejwe hari mwiki mu byo usanzwe jewe mu murimo w'Imana ego ndi visionnaire w'ishengero umuvyuro w'intwari zo kwizera ni ishengero ritegura umugeni wa Kristo ni ishengero rikangura abantu rihimiza abantu gukora Imana mu ngabire no mu mihamagaro yabo
kandi bagumana kwizera kwabo mu rugendo rwo kuja mu ijuru wese ntatakaza ukwizera atanguranye agikizwa kagumana gushika ashoje urugendo rwiwe rwa hano ku isi. Urakoze cyane. Abantu benshi turakunda kwibaza ati mbega burya hariho itandukaniro ry'umuntu amaze kumenya uhoraho n'umuntu ataramenya uhoraho. Nshaka kumbwira aho hantu donc utubwire tugiye kugira ngo tumenye nirihe tandukaniro n'ubuhe buryohe umuntu abazi ubundi atazi. Nihe hari uburyohe nihe hatari uburyohe. Murakoze cyane gose. Yego. Bo ubundi umuntu wese aramenya uhoraho mu rugezo rwe kanaka. Umuntu wese afite ukuntu ngene akurasenga kavuka abantu basenga nta muntu udasenga gusa mugabo unya gusenga kwa abantu kuratandukanye. Rero kumenya uhoraho umuntu amaze kumenya uhoraho by'ukuri n'umuntu amaze kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza. Bibiliya avuga ngo nta n'umwigeze amenya Imana kiretse umwana mu nda ya se niwe yaje kwitumenyesha. Umva ni Yesu Kristo yaje kutumenyesha Imana. Ubundi Imana ni nyinshi hari byitwa Imana. Muga Imana yaremye isi n'ijuru ni imwe. Iyo Mana yaremye isi n'ijuru rero waje kwitumenyesha ni Yesu Kristo umwana w'Imana yabanye nayo aza kwitwigisha. Rero umuntu amaze kumenya Imana ikintu kimuranga nuko agira amahoro n'umunezero mu mutima kubera yuko igituma kimwe amahoro n'umunezero nuko ibyaha byawe biharigwa. Rero umaze kwakira umwami Yesu wakira guharirwa ibyaha byawe. Iyo hari ibyaha byawe rero ucugira amahoro n'umunezero mu mutima kuko izina ryawe ryanditse mu tacu ubugingo. Ariko umuntu ataramenya Imana rero ariko nagiwe rero aba mu buzima bwo kurondera Imana iguma yirondera mugata ntayibone. Rero nta mahoro abafise kuko nta kintu kimwe cyano ku isi gitanga amahoro n'umunezero. Kuvyana kuzi byose nyene byavuye mu ivu nyene mbere bya hano nyene. Rero umuntu ataramenya Imana nuko atarabona Yesu Kristo. Yesu Kristo rero nawe agira amahoro n'umunezero mu mutima nayitandukanira. Urakoze cyane. Igihe kirekire donc twakuze bamwe twanavutse twumva ngo isi yarangiye. Tumva ngo burya turi mu bihe vya nyuma. Ngo musigurire ibihe vya nyuma niki mbega ibihe vya nyuma biba kuri bandi. Kugeza n'isa kuko biracavugwa. Yego. Murakoze cyane. Mbo ibihe vya nyuma ni kuvuga ko Yesu Kristo amaze kuza kwinosi amaze gutanga ubugingo bwiwe ku musaraba buriya ibihe byawe byari bitanguye. Ni kuvuga ngo niwe Alpha na Omega. Ni kuvuga ngo rero igihe cyose Yesu Kristo amaze kuza kwinosi agatanga ubugingo bwiwe bari mu isi bose niho ibihe byawe byatangura. Ni kuvuga ngo umuntu rero amaze kumwizera akamakira n'iyapfuye apfira mu mwami. Bivuga ngo hayigwa bapfa bapfira mu mwami. Nuvuga ngo rero ibihe bya nyuma ariko bizobaho mu buryo bugaragara kandi ibimenyetso byanditse muri Matayo 24 yuko ari ibimenyetso bizoranga ibihe bya nyuma. Ihangare zotera irindi abantu bazokwankana inzango zibe nyinshi ihangare itera irindi mugabo hazoba n'umunsi rero ishengero riva hano mu isi duge igire rimwe. Ariko uyu munsi tujavuga ngo ibihe bya nyuma bimeze uko oya ahubwo umuntu icyo no hanura umuntu wese nuko yaba mu buzima bwiyejeje yitunganije kuko ibihe bishobora kumushikako umwana umwanya. Nta urinda ngo ibihe bya nyuma ahubwo kubera ko umuntu abona avuka atamenya umunsi apfirako yobaho yubaha Imana yobaha agendana n'Imana yobaha yaramaze kwizera umwami Yesu hama aho byo mushikira ko byose bihe vyiwe akaja mu ijuru. Urakoze cyane. Reka ndagushimire mbo uyu munsi nari nashatse ko tuvugana ku kijanye n'umukristo canke se umuntu afise ibanga ry'Imana muri make. Usanzwe wambariye tijendi apotre wadusiguriye apotre ico bisigura nimba ntibeshe koko murafise ijambo bituma mwitwa apotre. Murafise kwanza apana ijambo murarifise c'est vrai mugabo murafise n'ikintu gituma mwitwa apotre. Kubera swari we wese yitwa apotre kandi kugira witwe apotre ni nkuko nkakarorero swari wese tumva ngo ni deje arabikorera hari ibintu yobrija kugira ngo yitwe deje nawe hari ibintu donc bisigura ko hari ibanga ry'Imana ngira ngo ubitse canke hari ibindi sindabizi mugabo ngo musigurire koko nkawe ubifisemo experience siko tuza kujana tumvikana bye ndibaza abantu turiko turahumvikana neza ndagomba umbwire koko
umuntu afise ibanga ry'Imana n'umuntu ameze gute muri rusange? Akoze cyane. Ikibazo kirimo n'inyishu. Umuntu afise ibanga ry'Imana bwa mbere arihabwa n'Imana nyabanga. Ibanga ni ikintu kiba kinyegeje agihabwa n'umuntu nyene mugenzi wawe kaguhishurira ibanga. Rero ibanga ry'Imana umuntu arifise agendera mu iryo banga, iryo banga Imana yamuhishuriye, iryo banga Imana yamubwiye nijya ashira mu ngiro. Agacero bikore yiwe n'imibero yiwe igenda igaragaza ryabanga afise. Nuva rero bivuga ngo ibanga ry'Imana rifiswe n'abayubaha. Ijambo ry'Imana rivuga ibanga ry'Imana rifiswe n'abayubaha. Nuva ngo yo ubasha Imana ikigusha ibanga ryayo. Mu gitabo c'imigani igice cyaho ca 25 umurongo wa 2 haravuga ngo icubahiro c'Imana nuguhisha ikintu, muga icubahiro c'abami nuguserangura ikintu. Mu migani kandi 8:17 haravuga ngo nkunda bankunda kandi abandondera ubudahumeka bazombona. Bisigura ko ibanga ry'Imana rero umuntu arigira ni umuntu yubaha Imana, ni umuntu arondera Imana, harimo kurondera Imana kubaha Imana. Imana gicushura ibanga ryayo. Rero uko abameze uwo muntu hari inyifato itandukanye n'iy'abandi bantu. Yahereye kubera ko umaje ngo yahe bo murakoze cyane. Iyo nyifato iyo umuntu bibaye Imana afite ibanga ry'Imana urawo muntu arama ingeso nziza byamwe byamwemuye kuko aratinya Imana, kuko ari banga bafitani. No kuvuga ngo ivyakora byose abikora yubaha Imana ko atanga raporo ku yo Mana bifatanye na ryabanga yamubwira. Nk'ubu nk'akaronka wenda ko ndakubwiye ati genda mwamagaye ntigenda mu Cibitoke cyangwa mu Gagara umpamagarire kanaka. Nimwahurana naka ntumubwire iyo ugiye. Ukuvuga ngo iryo nibanga nakubwiye hari impamvu nabwiye ko naka mutaza kuvugana neza cyane. Ubwo rero gumagana iryo banga hama rero iyo ukoze ico nakubwiye nanje komeza kwa bantu. Ibanga ry'Imana ryarahishuwe wanashima sinyenyegeje. Ibanga ry'Imana ryarahishuwe ni Kristo Yesu, urukundo rwayo. Urakoze cyane. Umuntu wese yakiri umwami Yesu rero ahita agendera na ibanga ry'Imana abari ronse. Mugabo hari nandi mabanga yandi umuntu ashobora kuronka bivanye n'iki Imana imushaka. Umuntu ugira ibanga ry'Imana bivanye n'ikunco Imana imushaka. Nk'umuntu nka Yesu wabaravuganye amajambo umwe ati we n'uzoshikana Abisirayeli mu gihugu cy'isezerano genda gucya shika mushira amanga ntugira ubwoba ntutinye ndi kumwe nawe kuko hari ikintu nshaka ko dukorana uzoshikana Abisirayeli mu gihugu cya Egiputa. Aburahamu yarambwiye ati va mu kino gihugu ca muvukiro yawe uje hano nzokwereka, nzoguhezagira nzoguha umugisha, nzokuvuma nzomuvuma, nzoguhezagira nzomuhezagira. Nukuvuga ngo Aburahamu yagiye azi neza ibanga yagiye afise yari kuzopima kamuvuma Imana izomuvuma, uzomuhezagira Imana izomuhezagira. Yesu warazi ko niyashikama agashira amanga agasoma ivyanditswe biri mu gitabo c'Uhoraho byanditswe na Mose hazonesha amahanga. Ibanga ry'Imana barifise bagenda uko kuntu nyene Imana avuganye nabo. Kiragutse cyane sinko ndagihambije neza mugabo ni kiragutse, ariko kimwe gusa nuko iyo banga urifise agenda uko iryo rimeze yari hawe. Urakoze cyane. Hama urakoze kuba utumvishije. Donc benshi barashobora kuba batari babizi, ariko kandi ndabizi bantu mwese bariko baradukurikirana Musiri Champion TV nibaza yuko nta muntu numwe atumvishije umuntu agenda nibanga ry'Imana. Ubu kuko nanje namaze kubimenya oya nasanze nanje ngenda nibanga ry'Imana. Nivyo umuntu wese rese agenda na ry'Imana. Ya darisana ego dukoreremo gatoyi ndabona ko ufise Bible kugira ngo babanze ubatahuze kwanza kugira ngo tubandanye donc ari bien. Murakoze cyane. Ego ya reka tugane kwiteme vuga ngo kugendana n'Imana nyine kugendana n'Imana. Reka dusoma amajambo y'Imana sangwa itabo ca Yosuwa igice cyaho ca mbere umurongo waho wa 6
haravuga ngo shikama ushiramanga kuko ari wewe uzoshikana abo bantu mu gihugu narahiye basekuruza ko nzokibaha mugabo shikama ushiramanga cyane kugira ngo witondere ivyagezwe byose bivuga ubishitse ivyo Mose umusavyi wanje yakugeze ntuzutambamira iburyo canke ibumoso kugira ngo ugire ukuboko kwiza ahuja hose kadusome no mu gitabo c'itanguriro kandi abashitanguriro cyawo ca 12 murongo waho wa mbere turasoma mu izina rya Yesu Kristo amena orabarira Aburahamu ativa mu gihugu cyanyu no mu muryango wanyu no mu nzu ya so uje mu gihugu nzokwereka nanje nzoguhindura ubwoko bukomeye nzoguha umugisha izina ryawe ndarigire rurangiranwa abandi baze bagira umugisha ku bwawe abazoguhezagira nzobahezagira kandi uzokuvuma nzomuvuma kandi muri wowe niho imiryango yose yo mu isi izohega umugisha amen kadusome kandi mu gitabo ca Yohana kuzi mirongo myinshi kadusome asibishira nini kadusome igitabo Yohana gice cyaho ca 12 umurongo wa 26 haravuga ngo nihagira uwunkorera nankurikire kandi aho nzoba ndi umukozi wanje niho azoba nihagira uwunkorera data azomuha icubahiro amen uku nukugendana n'Imana Yesu hano mu gitabo ca Yohana ya 12 ariko bariko barakwakura tu urashobora kwitaba umuntu nta kibazo ukamubwira ko turi mu kiganiro niko ntacyo bitwaye ko mpa uburenganzira nta kibazo yego urashobora kumwitaba tukamubwira ko turi mu kiganiro nta kibazo allo apotre ego oya kweli ntayo mfise kweli ntayo mfise ndahara mu kiganiro burya ndakubashe na muri studio apotre yubaha apotre jira ruhande yawe nta kibazo niko navuga rero ti aha Yesu Kristo mu gitabo ca Yohana gice cyawo ca 20 na gatandatu no ca 12 umurongo wa 26 arabwiye intumwa ziwe ati nihagira uwunkorera nankurikire nibanga bibi agira abagenda kugendana nabo ati nihagira uwunkorera nankurikire kandi data zo mu icubahe mugenda n'Imana hamwe ibintu byinshi harimo kwikorera umusaraba harimo guheba ibindi iby'abantu bakunda harimo kutanezezwa n'ibinezeza abantu mu buryo butandukanye harimo kwikorera umusaraba wawe ukigana Yesu ukigana Imana birambwira neza ngo mwigana Imana nk'abanikunda kugendana n'Imana harimo kwigana mu ngeso zayo ngeso z'Imana rero ni bya vyamwa byampwemu yera biri mu Galatiya gice cyaho cya 5 umurongo waho wa 23 kuduga wa kumanuka no kuvuga ngo haravuga ngo ivyo mpwemu yama biramenyekana n'ingeso nziza n'urukundo n'amahoro n'umunezero n'ubwaneza n'ukwihangana n'ukwirinda iyo ugendana n'Imana rero Imana ikwigisha ingeso zayo okay iyo ugendana n'Imana ikwigisha imico yayo iyo ugendana n'Imana ikwigisha ivyigomba iyo ugendana n'Imana ikwigisha ivyo abantu batokwigisha nuba ari kugendana n'Imana birimo inyungu nyinshi
Yesu Kristo rero arabasezerana n'iki n'umugisha avuga ati uwunkorera nihagira uwunkorera nankurikire imbere ariko n'umusaraba kandi data azomuha umugisha azomuhezagira amen amen nukuvuga ngo umva ko Yesu yabwiye intumwa ko data azobahezagira hama kandi usomye na Abrahamu no mu gitabo cy'itanguriro makuru ya Abrahamu Imana imutoranije imubwira ati va mu gucanyu uje mu nzokwereka nzoguha umugisha kandi izina ryawe nzorigira rurangiranwa iramusezeranira ati bagendana Abrahamu ni wowe izina ryawe nzorigira rurangiranwa nzoguha umugisha nzogukomeza nase abantu bose bazoguhezagira nzobahezagira uzokuvanda nzomuvuma kandi amahanga yose yo mu isi azohererwa umugisha muri wowe urumva kugirirwa ubuntu bwo kugendana n'Imana uhita uhinduka inyishu y'abantu benshi nk'ubu unyi ndafise yerekwa divisione bw'ishengero yitwa umuvyiro w'intwari zo kwizera aruvuga ngo muri iyo shengero hazoza abantu benshi baje mu ryerekwa nukuvuga ngo nzoba isoko ndi isoko ry'umugisha w'abantu benshi nkuko Abrahamu yabaye isoko ry'umugisha w'abantu benshi Abrahamu yavyaye witwa Isaka w'isezerano Isaka avyara Yakobo na Esau Yakobo avyara abahungu 12 bo bavuye mu miryango 12 y'Abisirayeli nukuvuga ngo abantu bose bakoma muri Abrahamu bacitse abanyamugisha nukuvuga ngo rero iyo ugendanye n'Imana uhita uhicika isoko y'umugisha uhita uba umuntu abantu bakura mu iki inyungu nukuvuga ngo Yesu yabwira ati mwebwe data zohezaga mwankurikira kagenda nanje nk'ubu tubutumwa twiza tuvuga nivyo twabwumvanye Yesu twabwavuye kuri Yesu Kristo ariko bwakomerwa ku intumwa zo zakomeje kubuvuga intumwa zagendanye nawe zingi nahe natwe twize kwera intumwa zize mwami Yesu nuvuga ngo rero kugendana n'Imana ubinyishu y'abantu benshi ubisoko y'umugisha abantu benshi nkuko na Yosuwa yubasha Imana Musa bigenda nayo niwe yagomba gushikana Abisirayeli mu gucika cisezerano ariko Imana ubwira ngo shika mushira amanga ntugire ubwoba soma ijambo ry'Imana soma ibiri mu gitabo cy'ivyagezo byo nageze musavye wanje Mose byakugeze ntutambamira iburyo shaye umoso kugira ngo uzoranirwe mu vyukora rero kugenda n'Imana biri mu inyungu no kwipfuriza umuntu wese ko yoshaka kugenda n'Imana uko Imana ntiri kure y'umuntu wari we wese Imana umuntu wese yihamagaye iramwitaba yabwiye Yeremiya ngo mpamaganda kwitaye nkwereka ivyikinze nukuvuga umukobwa yahamagara Imana arahita abona umugabo w'agaciro umusore ahamagaye Imana aracika umuntu w'agaciro umuntu wese arondeye Imana ashatse kugendana n'Imana arondeye Imana Imana ihindura amateka yiwe akaba umuntu w'agaciro Esther agendeye n'Imana umuntu w'agaciro abantu bose bagendeye n'Imana muri Bibiliya bafise amateka ntasubirizwa bafise amateka tubibukirako twama tuvuga tutanababonye kuko bagendanye n'Imana bikamubwira ikintu kimwe ni wagendana n'Imana uzoguma uvuga waranapfuye ni wagendana n'Imana nukuvuga ngo we ntuzopfa uzopfa ku mubiri mugabo imwemu yawe ibyo wakoze bizosigara birakora hano ku isi bivuga abantu bakwigirako nk'ubu turavuga witwa Eliya ibyo yakoze Elisa tukabivuga nukuvuga ngo rero birimo inyungu nyinshi koko kugendana n'Imana Yesu Kristo yagendana n'Imana yemera gucungura abari mu isi n'ubu unyamahanga yose avuga iryo zina rirubashwa rero kugendana n'Imana nubwo hawe umwanya wo guca mu mibabaro hari umwanya bisaba kwihangana ariko yubirinze ukemera kugendana n'Imana bigenda neza cyane mu buzima bw'uno munsi bwo muri kazo nubwo muri kazoza haleluya amen urakoze cyane ndagomba rero kugira ngo inyuma yuko tuza imbere yuko tuza kwinjira turangiza ubanze ugira icyo ubwiye abantu bataramenya Imana muri make muri rusange urakoze cyane abantu bataramenya Imana cyo nabifuriza no kw'Imana yobireka ndanabasengeye aho kugira bamenye Imana kuko kumenya Imana biva mu kwizera Yesu Kristo kandi Yesu Kristo nawe yavuze ngo ntawuza kuri jewe atari data amurungitse ahubwo tunabasengere kugira ngo mpwemuyere abagenderere baze kuri Yesu umva ijambo ry'Imana bajyake nta muntu ashobora kwiyereka nta muntu ashobora
kumenya Imana itamwihishuriye nabo bose zunga tuvuze yarabihishuriye yaba Abrahamu yaramwihishuriye yaba Yosuwa yaramwihishuriye zabizo no mu 12 Yesu yavuze ngo simwe mwantoranije nije nabatoranije niyo mpamvu senze Imana kano kanya ngo abantu batarayimenya ibihishuriye nkuko nanje yanyihishuriye nkuko nawe yihishuriye nanje niyo yanyihishuriye na Paulo niyo yamwihishuriye uyu wa Paulo ariko aragwenda guhama ishengero intumwa ugeze mu nzira ija i Damasiko abona umuco haleluya umwakira yumva ijwi rivugira muri uwo muco rero ico norangiza mvuga ndasenza Imana sengera umuntu atarakira umwami Yesu ngo mpemu yaragendere umutima awukoreko wumva ijambo niumva kino kiganiro wawe utarakira umwami Yesu uca umwakira kubera yuko ari ico gihe cawe na cyane amen Ose cyane ubwo unyene wahejeje kubasengera nuko oya sindahe ndashaka gusenga soza urashobora kubasengera kugira ngo nabo ego mwami Yesu turagushimiye ku mwanya mwiza wabaye natwe uganiro tugushime ku ntego yawe nziza ndagushime ko wanyiyeretse kiyereka n'abandi benshi sije nyene gusa twumvise ijambo ngo kugendana nawe birimo amahirwe kugendana nawe iringu nyinshi mu izina rya Yesu Kristo ndasengeye umuntu atarakwakira mwami Yesu utaramenya izina ryawe ngo data mpemu wahishira umuntu atarakira umwami Yesu akore ku mutima wiwe ijambo ryawe rivugareza mpagaze kuri ndodora umuntu yumva ijwi ryanje akugura n'ijwe tubane ndasengeye ijwi riko radodora ku mutima w'umuntu w'umupapa w'umama w'umusore w'umukobwa w'umwana ngo yugurure haleluya maze nawe mwami Yesu winjire ndagushimiye mu izina rya Yesu Kristo umwana w'Imana nzima reka wewe wumva wofata ingingo yo kwakira umwami Yesu wewe utarakira umwami Yesu woba wumva wo mwakira reka nkwereke ingene bamwakira reka ngusabe usubire mu amajambo uvuga uti mwami Yesu kano kanya ndatahuye kwari wewe mwami kwari we mwami numukiza ubugingo bwanje ndakwakiriye mu mutima wanje ngwino mbere umwami mbere umukiza mfute mu gitabo cy'urupfu unyandike mu cy'ubugingo nanje menye data mu izina rya Yesu Kristo mwana w'Imana nzima amen urakoze cyane ugize neza cyane Yesu aguhezagire ariko sanze naramwakiriye userukiye abantu batari bwa ndamumvishe ko ari byo tubabwira gusa natwe turashobora kubikora none hari umuntu yokwanka ikivuga ni nkemu irakurongoye reka renda biheremwe yego ndabitangure kugira ngo abandi baze kubyakira nanje byashikira kuri vraiment burya hajya kubera ijambo ry'Imana tazira ubusa kandi ijambo ry'Imana tabura ubasha kandi ijambo ry'Imana yavutiwe etangabondwi burya turashimye nkemu irakora hari abantu bamwakiriye burya hari umazora abakino biganiro agaca mwakira kandi rero maze kumwakira neza cyane Imana mwije guhezagire nawe yego urakoze cyane hama kandi reka ndagushimire akajambo kanyuma rero ushobora kuvuga kubwaya majambo washikirije abantu ya majambo kwa jambo kanyuma navuga kuri amajambo nashikirije abantu no ko umuntu wese yagize ico atora mwiri jambo yo kigira ubuzima bwiwe kagishyira mu ngiro kuri jambo ry'Imana bivuga ko kwizera umwana agateka sinapi akaganga bwambi bw'Imana bwirangwa n'agateka gwe mu ivu karakura kaba gitiza nganza marumbo rero ijambo ry'Imana naryo rikoroke umutima w'umuntu wizeye rirakura rikamivya mu byinshi ngo umuntu rero yagize ikintu yakira nagira shire mu ngiro ico yakiriye murakoze cyane urakoze cyane ndagushimire cyane nizere yuko nikindi gihe ninza kukurondera utazohava ubura kanya ko kugira ngo tuyage oya nzohagarika ivyo ni munze tuganira mu by'Imana urakoze cyane reka ndagushimire ndabashimire namwe mariko murakurikirana Musiri Champion TV manemeze bashirano indundi kasura y'abasupuye ubunyegeri nkuko bisanzwe ariko kandi mukomeze kubana natwe umunsi ku wundi ndabakunda cyane ciao ciao Imana ibagirire neza merci beaucoup